Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibintu birabandanya kuba bibi cane kuva aho Generali Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo gukura uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni. Bamwe mu bahoze barwana muri FTD barafise agashavu gateye ubwoba kubera ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakorera inshuti yabo Generali Arengiyome Bunyoni. Bakavuga ko naho yabadugirije umushahara kugira ngo abibagize Bunyoni ariko batazira bamwibagirwa, bakamuha ubutumwa buvuga ko nadafata ingingo ikomeye yo gupfungura Generali Arengiyome Bunyoni bazakora ikintu gikomeye ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba kubera ubwo butumwa yakiye bumugabisha ko nadapfungura Generali Arengiyome Bunyoni abagumyabanga ndetse n'abahoze barwana muri FTD bazakora akantu gakomeye cane kazasiga ubutegetsi bwiwe babutembagaje. Evariste Ndayishimiye ubu ari mu coba gikomeye cane. Evariste Ndayishimiye aribaza niba yakumvira abahoze barwana muri FTD agapfungura Generali Arengiyome Bunyoni, ariko akabona ko naramuka amupfunguye atazakira imyidogo y'abanyagihugu bamwagiriza amabi ntangere yakoreye abarundi batari bakeya. Evariste Ndayishimiye akabona ko kandi naramuka apfunguye Generali Arengiyome Bunyoni ashobora kuhava abandanya umugambi yari afise wo kumutembagaza ku butegetsi, ari nabyo biri gutuma yanga kuba yamupfungura. Aribaza ico yamukorera akacibura, agatekereza kuba yamugandagura, ariko akabona amaze kumugandagura atakira ishavu abagumyabanga bafise, atabakira bashobora kumukorera ikintu gikomeye cane. Hari byinshi twabateguriye biriko biravugwa kuri ibyo ngibyo ndetse n'imyidogo ikomeye cane iri mu gisoda c'u Burundi ndetse n'igipolisi kuva aho Generali Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo kubadugiriza umushahara kugira ngo abibagize Generali Arengiyome Bunyoni. Evariste Ndayishimiye nadafata ingingo ibereye kuri Generali Arengiyome Bunyoni bishobora kuzamutura mu kaga gakomeye cane, bikaba byanatura igihugu mu manga ikomeye cane, kuko naramuka yumviye abahoze barwana muri FTD abanyagihugu ntazabacira kubera ko Generali Arengiyome Bunyoni yabakoreye amabi atari make. Naramuka yumviye abanyagihugu akamupfunga abagumyabanga nabo ntazabakira kuko barakunda cane Generali Arengiyome Bunyoni, babona ko ari we ufise akazoza k'umugambwe uri ku butegetsi ndetse n'igihugu c'u Burundi. Murazi ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nta kindi ushakira Uburundi uretse kugumya abawurongoye ndetse n'abarongoye igihugu bakomoka muri uwo mugambwe bigwizaho imitungo, bakagumya bakapfunga abanyagihugu abandi bakabagandagura. Niyo mpamvu abagumyabanga babona ko gupfunga Generali Arengiyome Bunyoni byaba ari ikosa rikomeye cane. Ari no mpamvu bariko bavuguruza Generali Evariste Ndayishimiye bamusaba ko ashobora gufungura Generali Arengiyome Bunyoni yanze akunze. Twabateguriye byinshi biriko biravugwa kuri ibyo ngibyo ndetse n'imyidogo iri mu gipolisi n'igisirikare. Wowe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone niba utarapyondaho, kugira ngo uko dushyijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatevye rero amakuru yacu tuyatangurire mu myidogo iri mu gisirikare, aho abajya kwitura igisirikare babaza impamvu imishahara yabo itangana n'iy'abandi, babasubiza ko bagomba kujya kubaza Neva akabongera indi mishahara. Birumvikana ko bamwe mu barongoye igisoda babajwe cyane n'ingingo Evariste Ndayishimiye yafashe yo kuba yakura Generali Arengiyome Bunyoni mu mabanga yarangiza akanamupfunga, naho we yabadugirije imishahara kugira ngo arebe ko yabafata mu minwe, ariko naho yayongereye kubera urukundo bakundaga Generali Arengiyome Bunyoni ntaco bibabwiye. Genda mubwire Ndayishimiye ayabahe. Tumaze iminsi turonka ubutumwa bw'abasirikare benshi bidogera akarenganyo kabaye mu iduga ry'imishahara riherutse. Hari abasirikare benshi batubwiye ingene barenganijwe bagasanga bagenzi babo banganya ipeta nambe mu kazi bongewe menshi kubarusha. Umwe muri bo yagize ati: ntidutahura ingene batwongeye umushahara, harimwo akarenganyo kenshi kandi ntibigeze banadusigurira ngo tumenye ibyo bafatiye ko mu kongera umushahara.
nkanje mfise ipeti rya kaporari banyongeye ibihumbi 70 by'amarundi, ariko mugenzi wanje twinjiriye rimwe kandi tunganya ipeti bamwongeye ibihumbi 170 by'amarundi. Dufise uburorero bwinshi bw'abandi barenganijwe gutyo. Ikitubabaza nuko mu biro bijejwe imishahara mu biro bikuru bya gisirikare batwakira bakavuga ko ataco babihinduraho, bakatubwira ngo tujye kubwira Evariste Ndayishimiye aduhe ayandi. Abasirikare bafise ibyo bibazo baragiye kwitura igisata kijejwe imishahara mu biro bikuru bya gisirikare. Benshi batwandikiye bavuga ko abakozi b'ico gisata banse kubakira, ahubwo bakabashinyagura cane. Umwe mu basirikare yanditse ati: iyo tugiye kwitura igisata kijejwe imishahara y'abasoda muri etate majoro ntibatwakira, ahandi naho uza wumva ngo mbega nyine ayo mahera muvuga yavuye hehe? Genda mubwire Ndayishimiye asubire abongere ayandi. Iyo bishitse bakikeka ko yoba ari umusirikare agendanira abategetsi we, bamubwira ko imashini zitariko zirakora. Ibiro by'umukuru w'igihugu byategetse ko ayo makosa akosorwa. Amakuru dufise avuga ko iyo myidogo yashikirije ibiro by'umukuru w'igihugu, nabyo bica bitegeka umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo n'umugenduzi mukuru w'igipolisi General Major Frederic Budomo gukosora vuba ayo makosa. Nk'uko twabyisomeye ku itangazo ryarungikiwe amakambi yose y'igisirikare, General Prime Niyongabo amenyesha ko amakosa yabaye mu iduzwa ry'imishahara y'abasoda azokosorwa mu mushahara w'ukwezi kwa gatanu. Hari imirwi yidoga ko yo yibagiwe. Hari imirwi yatwandikiye ko yo itaronse amahirwe yo kongererwa umushahara. Umurwi wa mbere ugizwe n'abasivile basanzwe bakora mu gisirikare, abo bakunze kwita aba TCM. Ntibatahura impamvu haduzwa imishahara y'abasoda nabo ntibaduzwe kandi bose bahembwa n'igisirikare. Bagira bati: nimba ubuzima bwazimbye kuri twese, ntibyumvikana ko twebwe batwihoza kandi natwebwe tugowe n'ubuzima buzimbye ngaha mu Burundi. Umurwi wa kabiri ugizwe n'abasirikare bakiri mu kwimenyereza mu mwuga. Aho ni abasirikare usanga batarakwiza imyaka 2 mu gisirikare kuva bahejeje amashuri y'igisoda canke imyimenyerezo yo kwinjira igisoda. Abatwandikiye bo muri uwo murwi nabo nyine bavuga ko kudugirizwa bamwe abandi ukabareka kaba ari akarenganyo, mu gihe bose bafise ingorane zimwe z'ubuzima. Umurwi wa gatatu ugizwe n'abapfasoni b'intwazangabo zaguye ku kazi. Amategeko y'abasirikare aravuga ko abasigwa babo baguma baronka amafaranga y'uburaro kugeza abana bakwije imyaka 18. Mu gihe intwazangabo n'ibisongerezi by'intwazangabo badugirijwe bimwe biboneka amafaranga y'uburaro, abasigwa b'abasirikare baguye ku mirimo bo bagumye bahembwa ayo bahoraho bahembwa. Abo nabo basaba ko bafatwa nk'abandi mbere bakanavunira akagohe abari mu mabanga bati: ntimwibagire ko aha turi ariho namwe mushobora gusiga abanyu umwanya uwo ari wo wose. Nimudutunganirize muzoba mugiriye neza abana banyu na bakuru banyu. Iduzwa ry'imishahara riherutse gukorerwa abasirikare rivugwa ko byinshi. Benshi bemeza ko Perezida Ndayishimiye yayidugije gihutihuti kugira yigarurire imitima y'abasirikare muri kino gihe, ariko aranyinyurana na Generali Bunyoni. Benshi bemeza ko kutabaye kongera imishahara, ahubwo kwabaye kubaha amahera bahora bibwa n'akarwi gatoya mu barongoye igisirikare. Benshi mu basirikare baridogera General Prime Niyongabo, bagiriza ko ariwe adashaka ko batera imbere. Bamwagiriza ko agengwa no gukunda amahera bidasanzwe. Hano nta cemezo dufise ko Prime Niyongabo yoba ariwe yahora yanka ko abasoda badugirizwa imishahara. Bamwe mu bahoze bagwana muri FTD biboneka ko bashigikiye Generali Bunyoni bo batwandikiye ko kuduza umushahara atari byo bizotuma bahindura aho bahagaze. Ntidushimye gusubiramwo amajambo bakoresheje, ariko arateye ubwoba. Ari nayo mpamvu Generali Evariste Ndayishimiye we yabonye ayo majambo bakoresheje yagize ubwoba ku buryo bukomeye, aranashaka kuba yapfungura Generali Arengiyome Bunyoni, ariko akabona azaba ari akamaramaza kubona umuntu nka Bunyoni ufise ibyaha by'agahomeramunwa yakoreye indiri zitari nkeya
z'abarundi yapfatwa agapfungwa agapfungurwa nta kintu na kimwe mu byaha yakoreye abarundi abajijwe. Ari niyo mpamvu Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kuba yagumya amuretse amaze akareba aho ibintu bisha bishira. Arafise ubwoba ko isaha n'isaha abahoze barwana muri FDD bashobora kuba bamutembagaza ku butegetsi kubera agashavu batewe n'ifatwa rya Generali Arengiyome Bunyoni. Byageze naho Evariste Ndayishimiye yicuza icyatumye yiteza Generali Arengiyome Bunyoni, akavuga ko yari kumureka ahubwo akagumya amucunze ku buryo atari kugira ico ashobora gukora. Arabona ko gupfungura Generali Arengiyome Bunyoni byaba ari amabara kuri we, akabona ko no kugumya akamupfunga atazacira abagumyabanga. Na niyo mpamvu mu minsi yashize twabahaye ibyaha 4 yagirijwe, ariko nta caha na kimwe cyo gusesa amaraso cyegeze kigaragara mu byaha Evariste Ndayishimiye yagirije Arengiyome Bunyoni. Biboneka ko yatinye ko nagira ibyo amwagiriza muri ibyo byaha byo gusesa amaraso bizotuma ubutegetsi bwe bwikwegera ibyago bikomeye cyane, kuko bamwe mu benyegeje mu butegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye barafatanije na Generali Arengiyome Bunyoni gukorera amabi atari makeya abarundi batari bake. Uko biri kose aba yabadugirije kubera ibihe bya politike arimwo canke akaba yabasubije ibyabo bahora bibwa. Perezida Ndayishimiye yagize neza cane mu kuduza umushahara w'abasirikare kuko bari bageze habi. Ntowobideha hano umukuru w'igihugu yaratabaye abasirikare. Ni byiza ko yoca atunganiriza n'iyo mirwi yindi yibagiwe, ariko kandi n'abandi bakozi ba leta arabaraba ntabibagire. Burya nabo nyine bashobora kumutembagaza naho atankoho bafise. Perezida Evariste Ndayishimiye abanyagihugu bariko baramubwira ko naho yadugirije abasirikare n'abasoda imishahara kugira ngo ntibamutembagaze, ariko abanyagihugu babona ko aribo bafise ingufu nyinshi kurushaho, kuko naho atankoho bafite ariko nabo bashobora kuba bamutembagaza bivanye n'akarenganyo kariko karakorwa n'ubutegetsi arongoye. Birababaje cyane kubona ibyo umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uriko urakorera abarundi batari bake. Kuva 2015 abanyagihugu b'u Burundi bahunga kugeza n'ubu ngubu baracahunga, kandi bahunga agatotezo k'abagize umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, cyane cyane imbonerakure wakwiragije hirya no hino mu gihugu kugira ngo zijye zibangamira bitavugwa abanyagihugu, abandi zibagandagure, abandi zibinjize ibohero. Birababaje cyane kubona amabi akomeye nk'ayo ariko arakorerwa ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, kandi abarundi bari bizeye ko ari rwo rukiza rwabo. Hari amakuru menshi turiko turabategurira ari kuvugwa kuri ibyo ngibyo. Ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo uko tuzajya tuyaronka ujye uhita ushikirwa nayo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.